umugambwe CNDD-FDD uratera ivyatsi ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakorewe abenegihugu bo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Vyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru Reveriyano Ndikuriyo kuri uwa kabiri igenekerezo rya 2 Nzero umwaka wa 2024 i Bujumbura mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, aho habaye no kubaza ibibazo bitandukanye vyagiye vyishurwa. Muri ico kiganiro umunyamabanga yipfurije abarundi bose umwaka mushasha wa 2024, abasaba gukora bakure amaboko mu mpuzu biteze imbere. Nagomba ntangure ndamutsa abagumyabanga bose n'abarundi muri rusangi, ndabifuriza umwaka mwiza, umwaka mushasha w'2024 uze babera umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amagara meza, umwaka w'imigisha n'imihezagiro, bazorime bimbure bavyare baheke. Turi mu ntango z'umwaka, umwaka wagiye kurangira hari umugwi w'iterabwoba yo kuya Barundi hari muri komine ya Mutimbuzi. Nagomba mfata akanya rero kuguhoza imiryango yabuze no gutera ivyatsi byashitse. Duhamagarire kandi abene gihugu na cyane cyane abagumyabanga ko uyu mwaka bokuramo ko mu mpuzu bagakora ibikorwa bizobateza imbere mu ngo zabo, aho babaye bagahindura ko babayeho kugira dutere indi ntambwe. Tuhamagarira kandi kwirinda amajambo abatirimutsa, kuko haba hari amajambo menshi anyuragiranwa asamaza abantu, iyo rero ujanye nago gasanga uragirogirika. Turafise imbona kazoza yanyeshuro kuri igihugu ku gihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Umwe wese tumamagariye kuraba ico yokora kugira ngo kubwiwe nk'umuntu ku giti ciwe, nk'umuryango canke kuvyo ajejwe yokora kugira ngo dushike kuri iyo mbona kazoza. Duhamagarira imigambwe migenzi n'amashirahamwe gushigikira mu migambi y'igihugu no kwibona kumwe, ntitugwanye igihugu muga tumenye yuko igihugu ari impetso ya twese. Ku gikorwa cyo kugendera amazone cakozwe mu mwaka urangiye, yashikirije ko byafashije kuraba abenegihugu uko bariko bakora ibikorwa bararikirwa n'indongozi. Tugize iganiro kandi turi mu ngendo twatanguye zo kugendera abagumyabanga mu mazone yose agize igihugu, aho hazigaye amazone adashika 60 ku mazone arenga 450. Ni kuvuga yuko mu ntango z'ukwezi kwa kabiri tuzoba duheje kugendera amazone yose agize igihugu cacu, tuzi kandi ingene abene igihugu abagumyabanga cyane cyane bameze mu mitumba yabo mazone, kuko izone usangizwe n'imitumba 2, imitumba 3 kuduga, ahari myinshi 12. Umva ko tuba twagiye ku rwego rwegereye abene igihugu kugira tumenye ingene babayeho. Byadufashije rero kuraba n'ingene umugambwe wifashe, ingene abene igihugu bakira imigambi bategurirwa n'indongozi zibarongoye. Uyu mwaka kandi turangije twarafashe ingendo yo kwigisha abagumyabanga. Muri Bibiliya hari ahantu handitse ngo abantu hanzisha no kutamenya. Nk'umunyamabanga mukuru, nk'ubuserukizi bukuru bw'umugambwe, iryo jambo rishobora kurivuga yuko abagumyabanga bo kwicwa bo no kutamenya. Tuzobigisha, turafise abarimu bazobereye mu kwigisha umugambwe, abo twita ibicocoro mu mugambwe, n'abandi ku rwego ko zasumbasumbana tuzobigisha rero. Benshi baratubaza
ko hari ibintu byinshi byagiye birahinduka na cyane cyane mu nyifato y'urwaruka rwacu rw'imbonerakure bibaza yuko twararufuse. Urwego rw'imbonerakure ntirwafuswe ahubwo rwarakomejwe mu kuronka inyigisho zatumye ruhindura inyifato mu kibano n'ingene rwigenza buri munsi, ku buryo ubu rero benshi kubera ukwigenza neza kw'imbonerakure bibaza ko zafuswe mugabo ziriho. Nayo igikorwa cyo kwigisha abana gukunda ibikorwa ngo n'urugamba rukibandanya. Iyo abana hajya tuvuga tuti abana tubamenyereze utuntu duto bakure afise urukwavu ejo azoshore aronka 15 aronka 20. Urazi kweza imanite atana cumufise uba wi expose ni kwi-expose kuko umuntu uzogira ngo aguha 5,000 agufashije ejo aguhe 10 5 10 atubwira ati ndagukeneye uze kungendera uca umusanga muri shamba. Tukivuga tuti école fondamentale umwana yige primaire gushika mu w'icenda, twagomba yuko umwana w'umukobwa ava ku ishure amaze kumenya ingene ubuzima bwe bumeze. Twavuga tuti ivyo byose umuntu yize ntiyovyara benshi nk'ubutize, kubera uwize azomenya ko nido izimvye, azomenya ko ito ry'amata rizimvye, mugabo utize aguma afata ikijumu ahereza umwana ahuye n'ikigori aramuhereza. Kera hariho n'abahitabi ugasanga umwana arize agaca muhereza itabi mu mugongo. Turi bamvuye kure mube muvyemera, turi bamvuye kure. Urumva rero twagomba yuko uko umuntu amera nk'ukura mu mwishuri bigenda biramuhindura ingene azobaho. Nibi rero tuzovyigisha ibintu byo kuvyara mu kajagari bihagarare. Reka twaravuze tuti twiko turigisha mu gihugu tuti abantu muvyare ku rugero muvyare ngo arege ingorane si twe twubatse ingorane n'abakobwa bagenda baratora utuntu bagenda batwarinda abakenyero ngo baratwirutseko bati twe turapanze ati mugabo bandi nabo abakobwa bariko baravyara mu kajagari. Kwigisha abantu duhinduke ndakuza mu nama usa nabi safi kwe bagacavyebahiriza n'ibindi rero turaje gusanga tuvyigishije bigafata tuje kuntuze. Rero iyo yaturere Burundi tuzobishyiramo byose kuko dukeneye umwana original, umwana yimetriza ayiyizi umubiri wiwe. Je nakivuze turi kubona abana mu mugamba navuze nti Imana iremye umuntu iramuha umutahe, umutahe iguha n'umubiri wawe. Uyu mubiri kuva ku mutwe gushaka ku nzara ukawufata nabi bazovuga ko wariye umutahe. Uyu mubiri uwononye uzosanga uciye ugwaye uburiye umutahe usubira kuva mu ikintu. Unyoye iyo mutwe ugaturura mu mutwe uba wigisha ni wa mutahe uri koronona. Rero turondera ingere tubungabunga uyu mutahe Imana iduha tungana ibiro 3 atanu yambaye impuzu tukaza tungana twese umenye yuko ari wo mutahe Imana yaguhaye. Wiga n'ubwenge burindani ngaha nyene ni ukoresha umutwe. Tubamenyeshe ko ico kiganiro categuwe mu ntumbero y'umwaka mushasha kugira ngo umugambwe ugira ico ushikirije ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Radio television RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.